Imana yonyene yo kwizerwa kandi ntagize ihinduka. Ivuze biraba kandi itegetse birakomera. Imana yongera itegeka ikintu gishasha mu buzima bwawe kandi kibe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Isezerano ry'Imana ntirihinduka. Naho ryofata igihe kirekire, naho ryofata indwi, ukwezi, umwaka, iminsi, ntago rihinduka. Ico Imana yavuze kizoshika mu izina rya Yesu. Kandi igihe cyose Imana itarashikana isezerano yagusezeraniye, naho byogenda gute ntacu uzoba, Imana izokwinjiza mu isezerano ryayo. Sinzi ko abantu bizera ko Imana ishize amasezerano bavuge amen. Hallelujah. Hallelujah. Isezerano ry'Imana rishobora kugukiza ingwara. Imana ikavuga ni oya, kubw'amasezerano mfise kuri uyu muntu iyi ngwara ntagimwica, mu izina rya Yesu arakira, agakira kugira ngo umugambi w'Imana ushibwe mu ngiro. Ndumva ko hari umugambi w'Imana wateguwe ku buzima bw'umuntu ariko aranyumviriza uyu munsi, kandi hari icyo Imana iza gukora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ikintu cyose Satani yohagurutsa mu buzima bwawe cyotuma utinjira mu isezerano gikugweho mu izina rya Yesu. Imigambi y'abadayimoni yose Satani yoshiraho yotuma utinjira mu isezerano, by today in the name of Jesus, Imana ishire ku iherezo mu izina rya Yesu. Amen. Ingwara ikire ku bw'isezerano ry'Imana. Amen. Ubukene buhunge ku bw'isezerano ry'Imana. Amen. Amajwi mabi ahunge ku bw'isezerano ry'Imana. Amen. Intege nke zihunge ku bw'isezerano ry'Imana. Amen. Imana ikongera inkomezi nshasha in the name of Jesus. Amen. Nimuvyizeye vuga amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndanezerwa cyane when I reach on covenant. Iyo nshitse ku isezerano. Isezerano ry'Imana ushobora kugenda ahantu ugasanga ryagucira inzira iraharuye neza, ukagenda uhonyora ahantu hameze neza, kubera Imana yari yasezeraniye Abisirayeli kubageza i Kanani. Ikiyaga gitukura Imana yaragisatuyemo kubiri, bagicamo cumutse. Amasezerano yawe agucira inzira hagati nawe utabona inzira in the name of Jesus. Ikibazo ni umuntu adafite isezerano, ariko Imana ishirise n'udafite isezerano. Uyu munsi Imana imuremera isezerano mu izina rya Yesu. Hallelujah. Umva Imana igushirira isezerano rishasha mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Ndaguhingiza uze kunkurikirana kandi ndazi kuza kugendererwa n'Imana cyane. Imana dufashe cyane. Ntatevye mu bubangutsi, uhaguruke dusome amajambo y'Imana. Ariko mbere ko dusoma amajambo y'Imana, mw'ijoro ndiko ndasenga, Imana yavuganye ibintu byinshi nanje muri iyi minsi no muri iyi ndwi iheze, ariko nkaguma numva mu vy'Imana yavuganye nanje ntaco ndiko ndarongorwa gushikiriza uyu munsi. Nguma numva ngobegwa yuko hariho ikintu Imana igomba gukora kindi uyu munsi. Ivyo bica bituma umutima wanje ushaka gusoma ibiri mu mutima w'Imana cyane, kugira ngo umenye kandi ntaho icyo Imana yategekanyije ku buzima bw'umuntu uyu munsi. Niko gusenga ndafukama ndinginga Imana, mu masaha 9 z'ijoro ndasenga, saa 11 n'inusu uko Imana irambwira ngo ndi Imana izigama isezerano ryayo, ndi Imana izigama isezerano ryayo. Hallelujah. Imana irambwira ngo ndi nyuma y'isezerano ryanje kugira ngo ndariherekereshe ibitangaza n'ibimenyetso. Imana irambwira ngo hari abantu bafise imigabane yabo sinzi ko nogisigura neza. Umugabane ni kimwe mu bintu byabo, kijya kintu bahora ategekanyirijwe utegerezwa kukironka, aba ari icawe, kiba gihari ari icawe, inheritance, kiba ari icawe, kiba kiri ngaho. Imana dufashe cyane gose. Mu Kirundi si benshi bashobora gupfa kugitahura, ariko usomye muri Bibiliya yo mu Kirundi yavuga ngo umwandu, ariko ntago gitahuritse cyane gose, ariko ko muri mvuze umugabane kirashobora gutahurika muri ubu buryo canke buriya. So Imana irambwira ngo ndi Imana izigama isezerano ryayo, kandi Imana irambwira ngo hari abantu bahawe amasezerano n'imigabane ku buzima bwabo. Iyo migabane yabo yaratwawe, yaranyazwe, yaribwe. Imana irambwira ngo uyu munsi iragarurira imigabane y'aba bantu mu izina rya Yesu.
believers ni bangahe muri twebwe bizera kandi biteguye ko hari icyo Imana ishobora kubakomoreza Satani yabanyaze? Umva, hariho inyenyeri y'umuryango abandi baragiriwe favor yo kuyijyako no kuyivomako no kuyironkako, ariko we warayihushije. In the name of Jesus, umuryango wose zikugira inyenyeri utegereza kuyironka mu izina rya Yesu Kristo. Hariyo faveri abandi bagiriwe ubuntu yo kuronka, kandi nawe you were included there, wari mu gitigiri cy'abategereza kuyironka, ariko Satani arakunyaga mu buryo uteye ubwoba. Today Imana izigama isezerano ryawe, iragarura inyenyeri yawe mu izina rya Yesu. Maze iminsi isenga ndiko ndarondera Imana, mpamagara Imana yarambwiye ko ije kwiyerekana gusumba no kurenza uko yigeze kwiyerekana mu buzima bw'abantu. Uyu munsi Imana yongeye irangenderera, irankangura, inkura mu itiro, irambwira ngo kanguka usenge, kubera ni iminsi ibitangaza. Hari ibitangaza nashize mu kirere cyane Patase, hari icyo Imana igiye gukora. Ikibazo abantu bizera ndumva umengo uyu munsi ntago haleluya. Imana imbabarire ituze ukwizera kwawe mu izina rya Yesu. Niko ndavuga umugabane umuntu azatangura kwiraba, akaraba famiye yabo, famiye yiwe, akabona nta n'ikintu na kimwe kigezeyo gikomeye cyane gose. Ariko reka ndakubwira, hari ikintu kigeze kandi mu isi imwe mu cyateguwe, kandi Imana yakigendeye abo mu muryango iwanyu, ariko mu buryo bw'ibanga Satani yarakibanyaze. Ninjira mu ijambo ry'Imana ndaza urasa kuntahura cyane ico kintu rero. Inheritance, umugabane wawe apana w'abandi. Abantu barakoze amanyanga barakunyaga umugabane wawe, abantu bagiye ku barozi bakunyaga umugabane wawe, ingwara zaraguteye zituma utinjira mu mugabane wawe, inyatsi yaraguteye ituma utinjira mu mugabane wawe, yapayaza tereboshyaza. Uyu munsi Imana irakomoreza abantu imigabane yabo mu izina rya Yesu. Umva, Imana yambwiye ngo uyu munsi ntagitanga imigabane gusa, ariko iratanga n'indishyi y'akababaro ku bantu batwaye imigabane yabo. Haleluya, haleluya. Hari imanza Imana igiye kurana kandi igiye kuzinesha, kubera uri ku ruhande rwacu. Kristo wese arakomeye, uri ko gusumba uri ku ruhande rwabo. Kandi hari imanza agiye guca, imigabane yawe Imana ikugarurire mu izina rya Yesu. Ntawo komera Imana amashize. Ayayayaya, muhaguruke dusome ijambo ry'Imana. Some Genesis kuva igice cya 12 guhera ku murongo wa 10, usome mu bubanguzi cyane, umanuka ugeze kuri 20. Kuva 12. Aha, igice cya 10, igice cya 12 umurongo wa 10 gushika kuri 20. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndanzi y'umutwe iravuga ngo Uhoraho abarira Mose ibyo gutanguza Pasika. Itanguriro, apana kuvayo, itanguriro. Aha, mu bubangutsi itanguriro. Itanguriro 12 umurongo w'10. Ego. Aburahamu asuhukira muri Egiputa. Aha. Reka dusome ku murongo w'10. Ego. Maze inzara iratera muri ico gihugu. Ego. Nuko Aburahamu aramanuka aja muri Egiputa basuhukireyo, kuko inzara yari nyinshi muri ico gihugu. Ari hafi gushika muri Egiputa, abarira Sarayi umugore wiwe, ati umve ndazi kuri umugore w'igikundiro. Nuko abanyegiputa nibakubona, ndazi kuri umugore w'igikundiro, nuko abanyegiputa bamaze kukubona, bazovuga bati uyu n'umugore wiwe. Aka kantu mukumve neza, yabwiye Sarayi umugore yavuga ni ndazi kuri umugore w'igikundiro. Mu bisanzwe yabwiye ni uri mwiza, ufite igikundiro, kandi harahuza kugera abanyegiputa bagushime. Nuko abanyegiputa nibakubona, bazovuga bati uyu n'umugore wiwe, baheze banyice, nawe bazovuga uyu n'umugore wiwe bace banyica,
kubera bakuntware nawe bakurike. ndakwinginze uzuvuge kuri mushikanje kugira ngo ndabwe neza ku bwawe. ndakwinginze uzuvuge kuri mushikanje kugira ngo nze ndabwe neza sinze nicwe. ubugingo bwanje ubukirishe ibyo uvuze. nuko Aburahamu ashitse muri Egiputa, abanyegiputa babona yuko uwo mugore ari mwiza cyane. abamenyekana ba Farawo bamubonye baramushimira Farawo. nuko uwo mugore ajanwa kwa Farawo. Farawo agirira Aburahamu neza kubw'uwo aharonkera intama n'inka n'indogoba n'amafizi n'abagurano b'abahungu n'abakobwa n'indogoba zibyara n'ingamiya. uhoraho ateza Farawo ibyago bihambaye bene urugo rwiwe, amuhora Sarayi muka Aburahamu. maze Farawo ahamagaza Aburahamu aramubaza ati icyo wankoreye icyo ni iki? kutambariye ko ari umugore wawe? niki cyatumye uvuga ko ari mushikawe? nanjye nkamujyana nkamugira umugore wanjye. nuko nguyo umugore wawe mujyane wigire. Farawo abarira abantu kumuhezagiza bamuherekezanya n'umugore wiwe n'ibyo yari afise byose. amen. komera Imana amashyi menshi, murashobora kubyagira. Imana ibaho umugisha. usomye mu bice byo hejuru nuko ntashatse kuja kubisoma kugira ngo nze gukoresha umwanya. aho ijambo ry'Imana yavuganye na Aburahamu yamubwira ngo va mu nzu kwa so no kwa nyoko ugende mu gihugu nzokwereka. aragenda muri icyo gihugu amaze kukigeramwo inzara iratera. Imana yavuganye nawe hamwe nizoguhezagira, nzoguhereza umugisha, nzogwiza urubyaro rwawe, nzokugirira neza, nzoguha umunezero, nzoguteturura, nzokwiyereka, nzokwagura, ndakwagure ku rugero rukomeye cyane rwose. hanyuma amaze kuva muri icyo kibanza aragenda. amaze kugenda muri icyo gihugu, amaze kuva iwabo ageze muri icyo gihugu inzara iratera. yigira inama n'umugore wiwe, umufasha wiwe, hamwe ngo reka tuve muri iki gihugu tugende muri Egiputa. ariko Egiputa yaragiyeyo yarazi neza yuko afise umugabane. uwo mugabane ari umugore wiwe, ni kuvuga afise ikintu kimwegukira, afise umugore wiwe, afise ikintu ciwe. kandi icyo kintu ciwe niyagera mu maso y'abakunda kuraba bakabona ibintu vyiza, bazogera igihe bavuge ni iki kintu, bavuge ngo uyu muntu muduhereze. ngira n'Imana yari yamuhishuriye. ariko amaze kugerayo bigenda nk'uko yari yavyiyumviriye. abasuku cyangwa se abajejwe ibyo kuranga bashimira abagore Farawo bakimukubita amaso Sarayi baca baramukunda. aravuga ngo uyu mugore ukuntu ari mwiza akenewe kugenda kuba umugore wa Farawo. hari inyenyeri yawe abadayimoni barabiye kure, bakikubona mu butoya bwawe baca bayibona ko ari nziza, bashima kukunyaga no kukwiba mu butoya bwawe kugira ngo ntihagire aho uzoshika. Imana yo mu ijuru uyu munsi ngukomoreze mu izina rya Yesu. haleluya. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. reka ndakubwira ikintu kimwe, abarozi, abapfumu, ikuzimu bafise ubuhinga n'ubumenyi. reka ndakwibutse yuko abantu babonye inyenyeri Yesu Kristo ihavuka ntago ari abaprofeti, nta nubwo ari ababishopu, nta nubwo ari abapotre, n'abakonikoni bakoresha ubushobozi bw'ubukonikoni bwabo. nibo bashoboye kubona inyenyeri ko havutse umwami, mu gihe n'umwami atarazi ko havutse umwami. mu gihe bobo n'uwamuvyaye ari we Mariya yemeye ko azovyara umwami, na se wiwe ari we Yosefu yemeye ko azovyara umwami, ariko marayika arinze kumwumvisha no kumutahuza. ariko abo bakonikoni ntago bari bakeneye urinda kuza kubatahuza ko umwami yavutse. bakibona nta nubwo bakeneye destination y'ahantu ari, bavuye ahantu bari bakurikiye inyenyeri kubera ko bari
babona ko inyenyeri y'umwami yavutse. Bakimara kubibona umwami amaze kuvuka, kubera ubukorikori bwawe baca babona inyenyeri ko yamaze kubaho hejuru. Baravuga ngo the king is born, umwami yavutse. Baca bagenda bakurikirana iriya nyota, iriya nyenyeri. Mu minsi iheze igihe twari hano turiko ndabigisha, nababwiye imwemu mbi yo mu bwoko bw'abadayimoni ikora ku kimenyetso c'abadayimoni, ku buryo iyo mwemu mbi yoyo ntagikeneye yuko hari umuntu akuraga. Iyo mwemu mbi ntagigomba yuko hari umuntu akuraga biciye mu gutongera cyangwa umupfumu cyangwa iki. Iyo mwemu mbi ikubonanye inyenyeri ntagikenera abapfumu n'abarozi, iyo nyene ubwayo iza kukwironderera direct ukuanya, ikakwironderera ikakwihigira mpaka igushize hasi. Imana ikubite hasi abadayimoni. Inyenyeri n'ingabire z'abantu bose bari ngaha, n'imigabane y'abantu bose bari ngaha. Satani ariko arahiga abadayimoni bariko barayirondera batsindwe mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane gose, Yesu nadutabare. Haleluya, haleluya, haleluya. Sarayi yinjira muri Egiputa, yinjira nayo na Abrahamu. Bamaze kugerayo baramushima, bamutwara ivyiwe, bamutwara umufasha wiwe, bamutwara umugore wiwe, kubwo kurokora ubuzima bwiwe. Umva, hariho ibintu vyinshi waretse gukora kubwo kuzigama agatwe kawe. Uririnda uravuga ngo bariya abantu ndabizi ntiboroshe, uritekanira urihorera, ariko Imana yidatse urwankunzi igiye guhaguruka kukuburanira, kandi izokuburanira utavuze. Imana igiye kuburanira abantu kandi igiye kubaburanira batavuze. Hari abantu bakuroze batega imitego ku muryango wawe winjiramo yo mu nzu, kandi ntiwigere umenya ko baguteze imitego. Hari abantu bashizeho imivumo mu buzima bwawe kugira ngo ntuze wigere winjira mu mugabane wawe, ariko Imana yo mu ijuru igiye guhagurukana inkomezi nyinshi kandi kuburanira kuvuganire mu izina rya Yesu. Reka manze mvuge gatoya ku mugabane. Umugabane ni ikintu umuntu aragwa, aba ari iciwiwe mu miryango y'abantu bose. Naho ubona umenga wavukiye mu muryango ukengeretse, usuzuguritse, utagira ishusho, utagira imaje iyo ariyo yose, nagira ndakubwire ko mu muryango iwanyu hariho inyenyeri, ahubwo abadayimoni barayifutse. Hari umugabane umuntu wese yateguriwe kandi yashiriweho. Nta muryango n'umwe udafise umugabane. Imiryango yose afise imigabane yabo, iyo mu buryo bw'imihemu n'iyo mu buryo bw'umubiri. Hari abantu bafise imigabane yo kuzunguruka isi. Ukaba waravutse ngaha wavukiye mu Burundi, ariko mu maraso yawe, muri bloodline yawe, mu buzima bwawe, mu isi y'imihemu, Imana ikaba yaravuze ngo wewe wavukiye muri iki gihugu, ariko ufise umugabane wo kuzunguruka isi ubera umugisha abantu benshi cyane gose. Ariko Satani amaze kubona iyo nyenyeri akavuga ngo sinshobora kwemera ko uyu muntu ashobora kuja muri uwo mugabane, agashiraho amananiza menshi mu buzima bwawe kugira ngo ushobore kudashika muri uwo mugabane. Hari abantu bafite umugabane wo gufasha abandi, abo bantu bakaba muri bo bafite ubutunzi bukomeye cyane, kandi bafite prosperity ikomeye cyane muri bo, mbere batwaye amakontineri n'ubutunzi bwinshi cyane. Hano twicaranye n'abatunzi benshi, ariko inyenyeri zabo zatwawe kera cyane. Ariko Imana igarura inyenyeri yanyu winjire mu mugabane wawe mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Umukozi w'Imana ariko arasenga arira, avuga ngo ba data bakoze ibyaha, ariko uyu munsi ntibakiriho. Uyu munsi turiko tuba mu ngaruka z'ibyaha no mu ngaruka z'ibyo twaguyemo kandi tutigeze tugiramo uruhare. Umva, hari umugabane wawe Imana yari yagutegekanyirije, ariko ibihe n'iminsi bigutereka muri place
rihagurutse ijwi rinini yari gusumbya kuvuga, rigera kure cyane kugusumbya, rihagurutsa amafaranga menshi, atuma ibimazi byinshi bitangwa ku buzima bwawe, kugira ngo umva, hari abantu Imana yateguriye, yashyiriyeho umugabane wo gushobora kururanirwa no gutunganirwa no kumererwa neza no kugubwa neza no kugira igikundiro ku bantu benshi. Uwo mugabane ari ubuzima bwabo. Ariko uyu munsi Satani yabavundishirije mu bitaro. Nigeze kwinjira mu bitaro, numva umuntu amaze imyaka 30 mu bitaro, 30 years mu bitaro, aryamye mu bitaro, imyaka 30 mu bitaro. Hashobora kuba hari abana bavutse no kurongora, bararongorwa, abandi barakora ibitandukanye, abandi barubaka ibintu bikomeye cyane gose. Satani yaramunyaze umugabane wiwe mu buryo bw'ibanga. Satani amugutwara mu buryo bw'ibanga, ukagumubona ngo ni ingwara ngwaye. Nta kintu na kimwe gipfa kubaho mu isi imwe mu kidafise imwe miciyerekeje inyuma. Uyu munsi hari ibintu byinshi Satani yakunyaze, yagutwaye, wowe ukagumuhe wihereza lezo ngo nibihe turimwo, ngo ni ingorane zari ku bandi bantu bose. Ariko Imana we ikaba yaraguhaye umugabane uvuga ko no mu bihe abandi bazoba bagowe, ariko wowe uzowuhiriwe. Ariko uwo mugabane wawe ukawuhusha kubera gufata ukabinegirije no kubifata ibisanzwe. Mu izina rya Yesu Kristo, agenda yose y'abadayimoni ku buzima bwawe isambuka. Imana yugurura amaso yawe, winjire mu mugabane wawe mu izina rya Yesu. Ndumva ari abantu bafite imigabane abadayimoni banyweye batwaye kera. Imana idufashe cyane rwose. Haleluya. In my family, mu muryango mvukamwo, mu ruvyaro mvukamwo jewe, hariho umugabane wo gukorera Imana no kuvugira Kristo Yesu. Ariko Satani yagurukije ibintu byinshi, ingeso mbi nyinshi, intambara nyinshi, ibintu byinshi byari kutunaniza no gukunda isi cyane kugira ngo dutwagwe nayo, kugira ngo bikunde Satani nidushike ku mugabane wo gukorera Imana no kuyivugira by fire, by force. Ikintu cyose Satani ariko arakora kugira ngo aguhushishe umugabane wawe mu izina rya Yesu, uyu munsi nyine kirahagarara, kubera ko Imana yambwiye ko Imana izigama amasezerano yayo. Satani ashobora gutegura ikintu kimeze nk'umugisha, ariko atari umugisha, ariko kugira ngo aguhushishe umugabane wawe. Cyambona umutipe bitwa Esau yahushije umugabane wiwe, aza kuwugera ko yarushe cyane gose kubera inzara. Aramubwira Satani mu matwi ngo n'ubundi kuba samuragwa bimaze iki kandi inzara ikwisha, hoga ngo tora uduharage wirire. Acagurisha ubusamuragwa, aza kugera kuri inheritance yiwe ku mugabane yari yarateguriwe n'Imana, arinze kuruwa no gukoresha menereje menshi, ariko yibwa umugabane mu buryo atarazi, kandi ntiyarazi ko umugabane uremereye gusumba uko abyibaza nuko abyiyumvira. Listen to me, hari abantu bibwe imigabane yabo. Eske uratahura umugabane icyo ari cyo, cyangwa se nurantahura neza? Hari abantu Satani yatwaye imigabane yabo, uyu munsi bategeza kuba ari abantu bariko barazunguruka mu bice bitandukanye, ari abadandaza bakomeye, ari abacuruzi bakomeye, ariko Satani abiba imigabane arabakwepesha. Uyu munsi aribo arabasentere bosheya mu izina rya Yesu Kristo. Imigabane yanyu irasubira kugaruka mu izina rya Yesu. Don't sit and watch your children being killed. Nuze wicare ubonye umwana wawe ariko aratwagwa n'abadayimoni, atwagwa na Satani. Nuze wicare ubonye akazi kawe karimo disturbance, karimo ibintu bitameze neza, tabulations. Ngucuguma avuga ngo nibihe, ngo ni adolescence umwana arimwo, ngo nibihe bose barimwo, ngo nibihe bimeze uku nuku, kandi umugabane wawe uri kuranyagwa secretly. Umugabane uri kuratwagwa, icyo Imana yateguye kiriko kiranyagwa gitwagwa bukebuke. Ninginga Imana mwijuri bakore ku maso uyu munsi mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, 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 haleluya. Imana nidutabaye, Yesu nadufashe cyane, Imana idufashe cyane gose. Mose yavutse nk'umwana asanzwe, just a little kid, as the same as
as the other kids. Avuka nk'abana basanzwe nk'abandi bana bose, ariko muri we yari afise umugabane wo kuba umurongozi, leadership. Icyo uzuba urakivukana, ariko Satani agushira mu ibohero kugira ngo ntiwinjire mu ico Imana yaguteguriye kuba. In the name of Jesus, icyawe ntaho kizoja. Icyo Imana yaguteguriye, Imana ikigarukane. Nicyari ko kirakata kigaruke kigutumbere mu izina rya Yesu. Imana dufashe cyane. Haleluya, haleluya. Hazategurwa kwicwa abana batoya kugira ngo umugabane wa Mose upfe, kubera ko abana batishwe mu yandi maperiode yose. Ariko Mose amaze kuvuka kugira ngo umugabane wiwe n'umugabane wo gutabarwa ku buzima bw'abantu ushobore kunyika, hazashigwaho ikintu cyo kwica abana batoya. Amaze kuvuka, Imana ishiraho ubwenge na strategy. Umva, mu gihe kigoye no mu gihe cy'amakuba, Imana iziguhereza wisdom n'ubwenge bwo kugira ngo ushobore kurengana, kugira ngo ntutakaze umugabane wawe mu izina rya Yesu. Kakani yewe mwari mukubise, mwari gutera haleluya. Mu bihe bigoye, jewe rero ndakunda abantu bafite ubwenge, kubera ubwenge ni ingabire. Iyo ubuze ubwenge uricara ukaraba ibintu nyene uko bipfa bikagenda bigapfa bikarangira. Ni nk'abo hari igihe nk'ubu ko umuntu ahamagara ku radio turiko turakira abantu, ukumva aravuze ngo jewe ngo ndafise ikibazo iki ngo ana ngo ndakoresha biguvu zanje zose kugira ngo nondere amafaranga, mugabo ngo yose acahera ngo ntahera ntamara no munsi, ngo simenye yanyiki, ngo kandi ndaboshwe niki ngo kandi byarisha ubuzima bwanje. Umugabo bamubwira ngo ngwino dusenge, abwani ngo nzoraba. Ariko aricara araba umugabane wiwunyagwa, wibwa n'abadayimoni bawutwara, akaguma araba ibiri ngaha ku ruhande. Uraba, umva, reka ndakubwira, don't make a mistake. Ntuzokora ikosa yo kuraba umugenzi wawe ubona araberewe ututangura kumukompara n'ubuzima bwawe. Nimba ushaka kubaho ubuzima bw'umunezero, enjoy your life without comparing with others' life. Uzunezererwe ubuzima bwawe kandi ugwane kutera imbere mu buzima bwawe utari kuri kompara n'abandi, kubera ko niwaba mu buzima bwa comparison, gukompara n'ubuzima bw'abandi, uzobaho udafise umunezero. Oh, bariya bameze kuriya nanje meze uku, bariya bameze kuriya nanje meze uku, ukaca ushaka kumera nk'uko abandi bamera. Tekana, gwanira umugabane wawe kugira ngo ntuhushe, bukeyo ko Imana izogushitsa ku cyo yagusezeranije mu izina rya Yesu. Nonse ukora ikosa ryo kuraba mugenzi wawe yararuraniwe, yarahezegwe mu buryo runaka. Imigabane dufise yo mu buzima ntagwisa, ntabwo imeze cyo kimwe. Twese dufise imigabane itandukanye, kandi uko umuntu agira imigabane, umugabane wiwe niwo utuma agwanywa cyangwa se ategwa mu buryo cyangwa buriya. Ni kuvuga umugabane wawe niwo utuma. None Aburahamu umugore wiwe ko atabandi tubona muri Bibiliya baswe abagore, ariko wewe haravuga ngo I know my wife is beautiful enough, ni mwiza bikwiye kudatuma abanyegiputa batekana. Hari ikintu cyiza Imana guteguriye nawe ubona ko ari cyiza ku buzima bwawe, ariko Satani yakikunyaza aragitwara. Oya, ndase kuguma mu gacerere. Uyu munsi turugura akanwa kandi turahangana, Imana irakigarura, Imana irakigarura. Nimara amahoro yawe Imana iyagarure, nimara ubutunzi bwawe Imana ibugarure, nimara urugo rwawe Imana irugarure, nimara ubunezero wawe Imana iwugarure, nimara umugore wawe Imana imugarure, nimba umugabo wawe yaratwawe icy'amaso ukaba umubona mu nzu, umugabo nta kintu akumariye, yitwa umugabo is called the husband, ariko nta kintu na kimwe akumariye. Abadayimoni bamutwaye icy'amaso, umugabane wawe waratwawe, is stolen. Today Imana iwugarure mu izina rya Yesu. Hari abantu bavuke mu miryango, iyo miryango irimo inyenyeri zo kuba abantu bakomeye, ugasanga guma
uriya arakomeye, ngo uriya w'iwacu ameze ari muri iyi position. Icyo kizokwereka ko mu miryango iwanyu there is a great position. Hari umugabane wo muri position ikomeye wateretswemo, ariko abandi barawugeze ko but you are not there. Amaso yawe yuguruke umenye ko ari umugabane wawe utari kurashika ko mu izina rya Yesu. Birabwa ngo batugwana nabo abagabo n'inyama n'amaraso, n'abakuru n'abaganzi si umwijima. Abo rero nibo babuze umuntu kwinjira mu mugabane wiwe, ariko Imana idutabara uyu munsi canke nidutabara. Imana idufashe cyane gose. Imagine umugore wawe waramukoye n'umugore wawe murakundana, ariko ugeze ahantu kubwo gutinya uremeye umugabane wawe barawutwaye. Uravuze ngo ntuze kuvuga ko ndi umugabo wawe, ndakwingize kugira ngo sinze gupfa uze kuvuga ko ndi mushikawe. Hanyuma bigenda nka kujya nyene baramutwara, ariko Imana we kubera isezerano Imana yari yarahaye, ariko abanyamasezerano haleluya haleluya. Ndumva nanguye gufashwa, nta muntu yotera haleluya. Kubera isezerano Imana yari yarahaye Aburahamu, iravuga ngo nzogendana nawe, nzokurinda kandi nzokugwiza. Imana yavuze ngo ntegerezwa kumugwiza, kandi umugabane we wo kugwira ndabona watwawe. Reka mpaguruke ndamuvuganire, ndamukomoreza umugabane wiwe kugira ndashobore gushika mu isezerano ryo kugwira. Ariko abizera bafise amasezerano ko Imana amasezerano yavuganye nawe itazogenda itayashikanye, bahaguruke batere haleluya haleluya. Bishobora gutwara igihe. Uyu munsi ndingingima umuntu wese ari ngaho aze gutangura gucisha amaso muri famiye yiwe, mu muryango wiwe, muri sosiyete yiwe, like ku bantu bamuzungurutse. Vuga ngo we what is, niko ushobora kumenya umugabane wawe, kubera ko ushobora kuba mu muryango cyangwa ukaba mu buzima utazi inyenyeri yawe icyo ishaka kugerako, ukiri kuriyumvira ukekeranya utaramenya iyo uri kuraja. Uze kwiyumvira ubwene, ariko fatiye kuri uyu n'uyu bameze uku nuku, we are my star, inyenyeri yanje n'umugabane wanje ndiko bintwara hehe. Hariho imiryango usanga ifite umugabane, ugasanga abantu biwabo muri famiye yabo n'abantu bumva ni simbiye muri Amerika, horokeye muri Europe, horokeye muri Asia, like a family they are going everywhere. Mugabo wewe atararengana ngaho muntuze ku mupaka mugatumba, others are going everywhere. Hari umugabane wo kuzunguruka isi no gutembera isi, uri muri bloodline yawe, uri mu maraso yawe, ariko nturabimenya. Nicyo gituma uguma wifata ibisanzwe. Hari abantu bavuga nti umwene wacu akora hana ameze kunuku agira hana arashobora kumvugira. Wowe ukaguma ushaka ko umva igihe cyo kuvugirwa ntabwo uzokwamurona abakuvugira mu izina rya Yesu. Imana iguhereze nawe uje muri position kugira ijambo mu izina rya Yesu. Haleluya haleluya. Esteri yari yicariye hariya kure, ariko kuba yari hariya kure inyuma y'abandi ntibyasigura ko hejuru yiwe hatari umugabane, kandi uwo mugabane wiwe wategerezwa kumutereka ku ntebe yo kuba queen, umwamikazi. Abandi baraza ariko nta mugabane bari bafise wo kuba umwamikazi. Baraca imbere y'umwami, baraharengana neza, baragendagenda neza, ariko nta mugabane wo kubiki umwamikazi bafise. Ariko ufise umugabane amaze kuhashika, bamara iminsi basenga, bahamagara Imana, agiye kubera ubwiza bw'Imana n'imbabazi z'Imana n'umugabane w'Imana hejuru yo kuba umwamikazi. Umwami akimubona avuga ngo kuva mbaho n'ubwa mbere mbonye umukobwa mwiza, acaramushima. Umugabane wawe Imana iwuhereze opportunity mu izina rya Yesu. Hari abantu bafite imigabane mugabo babuze ama opportunity, babuze amahirwe, bafise talent ariko babuze amahirwe. Hejuru yabo hari imigabane, bafise ubwenge, biza
bize amashuri meza, they have wisdom, intelligence, ubwenge, ariko nta opportunities bigera baronka. Imana ishyiriraho amahirwe, ariko reka ndababwira, Imana igomba yuko umugabane wawe wambara umubiri, ishyiraho n'amahirwe yo kugira ngo uwo mugabane wawe ushigwe mu ngiro. Ndumva hari abantu Imana igiye gushyiriraho amahirwe kugira ngo imigabane yabo ironke ikibanza mu izina rya Yesu. So hariho n'abandi rero bavuka batazi yuko hari imigabane bafise. Ati gute? Urashobora kuvuka ukabona mwene wanyu nta kinga yaguze, muri famiye wanyu nta muntu wigeze atunga imodoka. Mwana none jewe bizohera he utunga imodoka? Imana ifashe cyane. Ukumva wowe ni wo kwigera utunga imodoka, ariko ivyo ntibikuyeho mu mugabane wawe ko hariho iki gutunga imiduga no gutwara iki imiduga. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Mose amaze kuvuka, mama wiwe bikagenda kuri yakose akaja kwa Farawo, yarafise umugabane wo kuzorongora no kuzotwara Abisirayeli. Ariko mama we yakaguma mwibutsa, wowe naho uri ngaha mu nzu y'ubwami bwo kwa Farawo, ntago wowe uri umunyegiputa, wewe uri umwisirayeli, wowe uri umwisirayeli, wowe uri umwisirayeli. Akaguma amwibutsa amubwira ko hari umugabane afise kandi hari icyo Imana yamuhamagariye. Nanje uyu munsi Imana yantumye ndakubwire ngo amaso yawe yuguruke, umenye ko hari umugabane wawe uhari, kandi utangure kuwugwanira no kuwuneshereza no kuwutsindanishiriza mu izina rya Yesu. Reka kuguma wumva ndi nyagupfa, reka kuguma wumva ko atawusogera, reka kuguma wumva umenga nta kintu Imana yakuremeye, reka kuguma wumva umenga nta kintu Imana yaguteguriye, reka kuguma wumva umenga uri nyamugija nino ntago ufise uja niyuva. No, hari umugabane Imana yaguteguriye, kandi umugabane yawuteguriye ubuzima bwawe. Imana iguhereze kuguruka amaso, utangure gusenga isengesho ryo kwinginga Imana. Umugabane wanje nuwahe, nyemera kwinjira mu mugabane wanje, ndanze guhusha umugisha, ndanze guhusha umugambi wawe, ndanze kuba hanze y'umugambi wawe, ndanze kuba hanze y'umugisha wawe. Nta kintu kibabaje like living outside of your heritage. Ufise umugabane wateguriwe, ariko ukawurabisha amaso ntugeremo. Oh, birababaje cyane. Ufise ahantu wategereza kurongera amahoro, ariko ntuharongera amahoro, kandi bwari uburenganzira bwawe kugira ngo ushobore kuronka amahoro. It's very sad. Birabaje cyane gose. Imana yo mwijuru uyu munsi kugirira imbabazi, igukore ku maso umenye ko ari umugabane wawe ufise. Hari abantu bafise umugabane wo kugurana abandi, ariko uyu munsi bari mu gishingo cyo kuguranwa amapeni yarabishe, kandi bo bari basa umugabane wo kuja muri position yo kugurana benshi. Imana igukore ku maso kandi igukore ku buzima bwawe, uronke umugabane wawe mu izina rya Yesu. Hari abantu batwawe inyenyeri zabo, abandi bariko baranezererwa mu mugisha wabo no mu mahoro yabo. Hari abantu bibwe urugo, Imana yaguhaye umugabo kugira ngo abe umugabo wawe, ariko uyu munsi umugabo wawe wo kukwitaho no kwitaho umuryango wawe, yitaho abandi atakoye, abandi atabwiye ko yigeze akunda. Umugabane wawe barawugutwaye kandi bawugutwara icamaso, kandi byari ibyawe kandi bwari uburenganzira bwawe. Ubaye mu rugo witwa kuri Mariye wubase, ufise umugabo wowe abantu bavuze ngo umushinga ntahe wawe ntiwigere umubona nk'umushinga nta, kubera ntaca kumariye. Murinjira mu nzu mukaryama, muragenda mwibarabara mugatambuka neza, mukavugana neza. Abantu bababonye mwinjiye mu rusengero bakabona ni sawa, abantu babonye musohotse mu rubanza yambaye ikoti nawe wambaye imishanana washananize bakabona ni sawa. Kumbe Satani yakunyaza umugabane kera cyane w'amahoro. You have no peace. Amafaranga ari gufasha umuryango aza gufasha imaraya cyangwa se n'abandi bitari ngombwa.
amafaranga ari kukwambika wewe aja kwambika abandi bitari ngombwa. Amafaranga ari kugaburira urubyaro aja kugaburira abandi bitari ngombwa. Imana uyu munsi kugarurira umugabane wawe mu izina rya Yesu. Ariko abantu bifuza ko Imana bagarurira umugabane uyu munsi batere haleluya. Iyo Satani agutwaye umugabane uba uri hanze y'umugambi w'Imana, like you are outside of the will of God. Uba uri hanze y'umugambi w'Imana. Ibindi byose uri gupupira no kugira iki, ariko umugabane wawe warawunyazwe kera. Ni gute Aburahamu yari kugira ku isezerano ryo kugwizwa kandi yaranyazwe urugo rwiwe, ariko Imana ivuga ngo kugira ngo ndamugwize reka ndamugarurire umugore, hato atazovuga ngo Imana yarinze guca ahandi ngo irondera abandi bagore kugira ngo ushobore kubyara. Ariko isezerano ryo kugwira Imana ivuga ngo ndaricisha kuri Sarayi nyene. Imana igarura umugabane wawe, icinzira imbere n'iburyo n'ibubafu, igarura umugabane wawe mu izina. Niwabona abantu bariko barasamara, pambana na hali yako wewe nabo ubuzima bwawe. Niwabona abandi batariko baratahura ubuzima bwabo, bariko biyonona mu vyaha, biyonona mu ntege nke, bamaze reka ndakubwira hari abantu bamaze kugurisha imigabane yabo already. Bazi yuko bariko barakorera Satani, they are going nowhere. Barazi yuko bamaze gupfa badashobora kuvyara, kandi nawe ukaguma wishinga, nawe uri kuranywa, uri kuriyica, wigirira nabi kugira ngo wisanishe nabo, kandi bo bazi ko bamaze gutakaza umugabane w'uruvyaro kera. Nawe ukaca ushaka kwishushanya nabo. Abandi bazi ko bamaze gutakaza umugabane wabo kera, bagurishije ubuzima bwabo ku bapfumu, abandi bagurisha kwa Satani. Nawe wababona bambaye baberewe bameze uko bashaka, ukaca ushaka kwisanisha nabo, bagurishije imigabane yabo kera. Bica bituma wowe utakaza umugabane wawe, uwa Satani ntuwuronke, n'uwo ku Mana ntuwuronke, ukaca uba ahantu utazi yuja niyuva. Imana igukore ku maso umenye kandi utahura umugabane wawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Naho inda mwoshobora kuba mwaravutsemo ari imwe, umuntu wese agira umugabane wiwe. Everyone agira inyenyeri yiwe. Ntuzushake kuvuga ngo ko runtuze wibaze ngo ko runaka atakoze ibi n'ibi nanje ntibishoboka. Oya, umugisha wa Paulo se wa Yohana, amahigwe ya runaka si ya runaka. Hari icyo Imana yateguye ku buzima bwawe, hari n'icyo Imana yateguye ku buzima bwiwe. Mwese muri mu rugendo rumwe, ariko Imana ikibatwara ahatandukanye. Tera haleluya. Hari abantu bagiye ku bapfumu babacinda sago, umupfumu wabona inyenyeri yawe kera, nawe ukaguma ngaho wibaza ngo uracyasa umugabane. Already umugabane wawe waratwawe kera cyane rwose. Hari abantu batwawe umugabane wabo, Satani yabahumye amaso mu gihe cyo kubashyira mu byaha kugira ngo ntibaze bagire mu mugabane wabo. Hari abantu Satani asesaguza kugira ngo ntibigere bagira ekonomi yo kwizigama no kubika mu buryo bucange buriya, bityo bigatuma bahusha umugabane wabo. Nimba ufise abagenzi bakuza ko ari uko waronse gusa, umenye ko abari bamwe bariko bajya mu mugabane wawe, ariko wari ukwiye abantu musangira umugabane wawe w'ukuri, inshuti z'ukuri, kandi Imana izigutumbereze ko mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane rwose. Haleluya. Abraham havuga ngo Mana, hari umugabane wampaye kandi waravuganye nanje kuzongwiza, bizogenda gute, bizoca he ngo ngwire? Ihore yinumiye. Umva, uyu munsi turasenga muri kuno kwezi k'umunani, Imana igiye kugarurira abantu ku rugero ruteye ubwoba. Amasengesho tugiye gusenga
abadayimoni barakunyaze urubyaro rwawe, umva Imana igiye kurukomoza, umugabane wawe w'urubyaro ugaruke mu izina rya Yesu Kristo. Hariyo n'uwundi mugabane umuntu aragwa bakavuga ni turagusigiye ibi n'ibi turabikugabiye, n'ibi turabikugabiye, n'ibi turabikugabiye, ariko n'ibyo kenshi birakunda kwibwa no kunyagwa. N'uwo n'umugabane, nimba hari umuntu uwo ari we wese ari ngaha yibwa itongo, yibwa akazi, yibwa inzu, yibwa umunezero, yibwa urugo, yibwa umugore, yibwa umugabo, Imana yo mu ijuru igukomorera umugabane wawe ugaruke mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru igukomorere ugaruke mu izina rya Yesu. Iyo utanguye kubona abantu bose abandi amahirwe ariko arabagerako akabatwengera, mugabo nawe ntagutwengere, aba ari umugabane wawe uhari, amahirwe bariko bwani nawe amahirwe yawe arahari. Kora, senga nawe kugira ngo amahirwe yashobore kugira gute. Ndiko ndabona abagabo ba Yesuwa bageze ku gihome cya Yeriko, Imana yari yarabasezeraniye kubinjiza mu gisagara. Niko ndabona mbere na Mose Imana ibasezeranira kuja i Kanani, hanyuma arungika abagabo baja gutata, bagenda gutata, hanyuma Imana yabasezeraniye, ni kuvuga wari umugabane wabo Imana yari yabateguriye kera, ariko bamaze kugendayo basanga hari ibigabo by'ibigatanya, ibinaki bikomakomeye cyane, ibigabo by'ibigatanya. Umva, hari amasezerano yawe Imana yagusezeraniye, hariho n'imigabane Imana yaguhaye, ariko Satani yayihagaritsemo ibigabo by'ibinaki. Uyu munsi Imana irabikubita hasi, arabasete baragenda, bamwe bazana amakuru y'icantege, baravuga ngo Imana yadusezeraniye igihugu, Imana yadusezeraniye Kanani, Imana yaduhaye amasezerano, ariko ndabona ari ngorane kugira ngo dushike muri aya masezerano. Ariko we, hari abantu bafise amasezerano y'Imana, bafise n'ivyo Imana yababwiye, hari n'abadafise ivyo Imana yababwiye, mugabo babona ko ari ibintu bafitiye uburenganzira, kandi bwari uburenganzira bwabo mu kubibamwo, ariko babona ibintu bihagaze imbere yabo vyigize vya Goliyati vyabangiye kwinjira mu masezerano muri Kanani yabo. Ariko haleluya, bamwe bazana amasezerano amakuru y'icavuto, Imana ihagurutsa ba Karebo bazana amakuru, aravuga ngo nimba Imana ariyo yadusezeraniye kandi Imana ikaba yaravuganye natwe kwiduhaye Kanani, nta bwoba dufise, bariya bagabo tuzobamira bwa mutsima mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu Imana igiye gutuma dusiribanga kandi tubamira bwa mutsima kubera amasezerano Imana yadusezeraniye. Ninde yotera haleluya, haleluya. Imana yavuze ntutinye, ntugire ubwoba, reka gutinya, ipfa kuba yaravuganye nawe kandi yaguhaye isezerano yuko Kanani ari iwawe. Numva, nawe uzohura n'ibiteye ubwoba, nawe uzohura n'ibigomba kukwica, nawe uzohura n'ibigomba kukurangiza. Ubushize nabwiye ngo umunyamasezerano ntago apfa gupfa, kandi narababwiye ngo iyo wanse umunyamasezerano, igihe cyose ubona wanse umunyamasezerano, uzogumye umutima wawe, kubera yuko uzobaho igihe cyose utuntuye, uzoza wifuza yuko buca yapfuye mu gitondo avyuke ameze neza, uzoza wifuza ko asonza ahubwo arushirize guhaga, uzoza wifuza ko yambara nabi kubera isezerano ry'Imana n'umugabane w'Imana ku buzima bwiwe, arushirize kwambara neza begwe gusumba n'abandi bantu bose. Uzoza umwipfuriza inabi wifuza ko amavuta y'Imana muherako, ahubwo arushirize kuduga mu nkebo no kuzura imbaraga z'Imana. Umunyamasezerano uzoza umwipfuriza ko yoba inyakamwe, akabura inshuti n'abagenzi, ariko kubera amasezerano y'Imana abantu bose bamuhurumbire, abantu bose bamukunde. Utangure no kwibaza ko akoresha iyindi miti, oya, akoresha umuti witwa amasezerano n'umugabane w'Imana uri ku buzima bwiwe. That's all. Hari
abantu bashobora gutangara ukabona umuntu nta bwiza afise, nta mashuri afise, nta buranga afise, ariko ukabona abantu bose baramuhurumbira. That person afise umugabane w'igikundiro ku buzima bwiwe. Yes, ukabona abantu bose baramuhurumbira. Umva, umugabane w'igikundiro ube active ku buzima bwawe. Imana iguha isezerano n'umugabane w'igikundiro. Abatakwemera n'abatakubona, guhera uyu munsi Imana itangure gucizira batangure. Ariko ndumva hari abantu Imana iguye guhereza igikundiro muri rino koraniro. Ndumva hari abantu Imana igiye guhereza igikundiro mu kazi. Ndumva hari abantu Imana igiye gushyira ku igikundiro n'amasezerano yayo mu madosiye mwadepoje. Izina ryawe barirondere, 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 bagende batora izina ryawe bavuga ngo akira dosiye yawe, turagutereka ikidodo, turakwemereza ibyo wasabye. Icyo ni igikundiro cy'Imana Imana igiye gushyira ku bantu. Niba wizera tera haleluya. Asekre azoshazata. Igikundiro cy'Imana, igikundiro cy'Imana, igikundiro cy'Imana, igikundiro cy'Imana. Isezerano ry'Imana ntago riraba inzobe, ntago riraba ubwirabure, ntago riraba ubunini, ntago riraba ubutoya, ntago riraba ubugufi, ntago riraba uburebure, ntago riraba imyaka, ntago riraba amashure. Oya, esanda bose keterera zata. Igikundiro cy'Imana ntago kiraba ubwoko. Isezerano ry'Imana ntago riraba inkomoko, ntago riraba kavukire yawe, ntago riraba ukomoka. Oya, no, no, no. Uko waba uri kose upfa kuyubaha. Amasezerano y'Imana ari hejuru y'ubuzima bwawe, urashika. Ayayaya, bangahe bizeye Imana batere haleluya. Hallelujah! 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 Umva, reka kuraba iyo ukomoka, reka kuraba. Ayayaya, cyembona umutipe yaramaze imyaka 38 ku kidengeri, ariko ubuntu bw'Imana bumugezeko, n'isezerano ry'Imana rya Yesu rimugezeko, amaze kuharenguka. Ntiyaravye imyaka hamaze, ntiyaravye kadasomo namuterera, ntiyaravye ikintu na kimwe, ntiyaravye ko ari kimuga. Wowe wigiye gufasha umuntu, urinda kuraba taye, urinda kuraba inzobe, urinda kuraba kavukire, urinda kuraba ibindi n'ibindi sinzi ibyo uraba, ariko Yesu n'isezerano iyo bigeze ku muntu. Ya haleluya. Umva, isezerano ry'Imana rikugere ku uyu munsi, n'umugabane wawe utangure kukuvugira uyu munsi mu izina rya Yesu. Isezerano ry'Imana ntago rikeneye umukomisiyoneri, never. Ntago rikeneye umukomisiyoneri. Iyo rije riragutumbereko rikakutuza, umaze kutuga hejuru abandi bose bakaca bakubona. Iyo umuntu aronse abantu baraza. Imana itumbereza Yesu kuri ryari amaze imyaka 38 ku kidengeri. Yaramubwira ni do you want to be healed? Urakeneye gukira? Of course yes, ndakeneye gukira. Imana Yesu atamubwira ni haguruka wikorere ikirago cyawe utahe. Imana ikwikoreza ikirago cyawe utahe. Ingwara warumaranye igihe ikuveko mu izina rya Yesu. Ngabatele haleluya. Ari abantu bizera Imana bari ngabatele haleluya. Hari abantu 15 Imana barihaye akazi in this place. Imana irakura ibyago mu nzu yiwe. Paulo isengesho yasenze kuri ba Alexandria de Capathmith, bari bamuteje ibyago birebwa ngo bagiye bananiza kenshi, bagiye bambuza amahoro kenshi. Icyo nategerezwa gukora sinagikoze neza kubera ukuntu Alexandria bagiye bangwanya cyane gose. Nigeze asenga isengesho ryo kubasabira imbabazi, yavuze ngo Imana ibarihe, ibahembe ibihwanye n'ibibi byose bagiye bankorera. Ni kuvuga
Imana yavuze ngo ibahane bankoreye inabi yo kunaniza batuma nageraho nategerezwa kugera kubera ibyago bateguye mu buzima bwanje. Imana irekure umubabaro n'agahinda urenze ibyo banteguye ko. Umviriza ndakubarire, ntabwo ari ukwanka abasi bawe, kandi nta n'uwo tuvuze ngo turungike umuntu mubi aze kononera kugira nawe umuryango wawe. Ariko what we say today, Imana irekura ubushobozi bwayo uyu munsi bugende bukuvugire kandi bukurenganure buvuguruze. Ariko baga bizera ko Imana ishobora kugenda ikabuza abantu amahoro ku bw'amasezerano yabo. Uyu mwanya nyene turi ngaha, hari abantu Imana igira itangure kugenda kuburanira no kuvugira tukiri ngaha. Hari abantu iyi ndwi itarahera bazokwakira amatelefone abasaba imbabazi batazi ibyo bakorewe. Narinzi ngo muraza kuvyakira cyane, ariko mbona mutariko muravyakira. Narinzi ngo iyi ndwi itarahera hari abantu bazokwakira amapera ahindura ibintu mu izina rya Yesu. Indwi tugiye gusuka umuriro ku barozi, tugiye gusuka umuriro ku vyadutwaye imigabane yacu, tugiye gusuka umuriro ku vyadutwaye amasezerano yacu. Hari amahirwe ya kabiri Imana igiye kuturemera no kudushiriraho muri iyi ndwi itera. Haleluya! Barakurenganyije, barakunyaga amasezerano yawe, barakunyaga bagutwara umugabane wawe. Esawu yatwawe umugabane w'inshuro zibiri. Ubwa mbere awutwagwa ku biharage, ubwa kabiri awutwagwa mu kwibwa biciye mu manyanga yabaye mu kwisanisha nawe. Batwara umugabane we n'amasezerano yiwe. Imigisha yose bayatura kuri mwene wabo kwihasagiwe. Amasezerano yiwe yose aratwagwa, umugisha we wose uratwagwa. Icyo bari bagiye kumuraga yari yaniteguye, yaronde n'amafaranga, yaronde n'ikimazi cyo kwakira umugabane wiwe, ariko ntiyamenya ko amaze gutwagwa kera. Hayayayayaya, hari abantu banyazwe imigabane yabo, ntabwo ufise ijwi ryo gushobora kwivugira. Imana igiye guhagurutsa abantu bakuvugira. Imana igiye kukuvugira mu izina rya Yesu. Wararenganyijwe kenshi, waratanze n'amafaranga biranka, warakoze ibishoboka biranka, warakoresheje uburyo biranka, ariko Imana yo mu ijuru igiye kukurenganura. Ndumva ari abantu Imana ije kurenganura batwaye imigabane yabo ngaha. Sinzi ko ari babiri cyangwa batatu bavyizeye batere haleluya. Uyu munsi hari abantu bategerezwa kuba barakarorero mu bandi. Uyu munsi hari abantu bategerezwa kuba bambaye neza nk'abandi. Uyu munsi hari abantu bategerezwa kuba bari mu biro byiza nk'abandi. Uyu munsi hari abantu bategerezwa kuba bafite amazu yabo nk'abandi. Uyu munsi hari abantu bategerezwa kuba bafite urubyaro nk'abandi. Uyu munsi hari abantu bategerezwa kuba bafite ingo zirimo umunezero nk'abandi. Uyu munsi hari abantu bategerezwa kuba bubatse urugo rwabo neza. Uyu munsi hari abantu bategerezwa kuba barazungurutse isi baragarutse. Uyu munsi hari abantu bategerezwa kuba bari mu kibanza runaka, ariko iyo migabane yabo yose yaribwe. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana ishobora gukora ibiruta cyane n'ibirengeye cyane ibyo umwana w'umuntu ashobora kwiyumvisha uyu munsi. Dusomera ijambo ry'Imana riri muri Yobu igice cyaho cya 42 ku murongo waho wa kabiri. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Indanzi y'amajambere avuga ngo Yobu yemera ko atsinzwe. Aha.
ati inzu y'uko ushobora byose yego kandi ko atagishobora kubuza imigabo yawe. komera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Yobu yaravuze ngo jewe ndananiwe, umugabane wanjye nawe utwawe n'abantu bakomeye, nawe utwawe n'ubwami bukomeye. Yobu yari yasabwe na Satani direct aramusaba. Yobu aratwagwa umugabane wose, atwagwa abana biwe, atwagwa umugore wiwe, atwagwa ubutunzi bwiwe n'ivyagarukiraho, atwagwa n'amagara yiwe, umubiri wiwe wose aragwara. hari ibyaga abadayimoni bagushizeko, ariko Yobu yavuze ngo ahanje umugabane wanje nawubwe n'abantu bakomeye, nawe utwawe n'abantu bahambaye, nawe utwawe n'ibikomeye n'inkomezi. sinshobora kwirenganura, sinshobora kwivugira, ahubwo ngo Mana nzi yuko ushoboye byose kandi atagishobora kurwanya cyangwa se guhagarika imigabo yawe, kandi nzi neza ko imigabo yawe kuri jewe ari myiza. N'ubundi wari warampezagiye untegurira ameza imbere y'abansi banje. Ndakwinginze subira ungwanirire, ntawo kuvuguruza nta n'uwo kurwanya. Umva, Imana itavuguruzwa uyu munsi ihaguruke kubw'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Ihaguruke kubw'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ivugire ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Aburahamu aramubwira ngo utambwiye, why didn't you tell me yuko yari umugore wawe? Ariko yari yabanje guhura n'amatatizo, yari yabanje kumunaniza. Imana imukubita inkoni mu buryo bw'ibanga. Reka ndakubarire, Imana ishire amananiza imbere y'abantu bose bagutwaye amasezerano, ku buryo bavuga ngo atari Imana ikoze ibi, nta wundi muntu yakora iki kintu. hari ibintu Imana izikora ku buryo n'abatemera Imana bavuga ngo iyi ni Imana. nta makuru mufise. Imana ifashe cyane rwose. Imana ikora ikintu ku buzima bwawe ku buryo n'abatemera ko Imana ibaho bavuga ngo atari Imana ikoze iki kintu, nta mwana w'umuntu yari gupfa gukora iki kintu, kubera yari yararemerejwe bishoboka. ariko Imana irabikoze, Imana iraciye inzira. Farawo, ubundi Farawo ryari izina rikomeye cyane mu bijyanye n'uburozi, kandi Farawo ryaranakoreshwa no mu buryo bwo gusengwa, bagasengwa mu buryo bw'ibigirwamana. kandi urinzi nk'umufarawo waba warimitswe mu buryo bukomeye bwo hejuru bw'uburozi n'ubukonikoni bukomeye cyane rwose. kubera ko muribuka neza igihe Mose yazana ibimenyetso Imana yamuhaye, yasanze kwa Farawo bose babifise kandi badasenga, ariko ari abakonikoni n'abarozi. ni kuvuga imagine kugera ku rugero Farawo wenyine, Farawo ntago ari umwe, ni kuvuga abami bose bimikwa muri Egiputa bagenda bitwa abafarawozi, kubera ko ni nk'uko mu Kirundi umwami wese yitwa umwami, hanyuma mu Kiganda umenga nawe ni kabaka, nimba nibuka neza umenga ni kabaka. umwami wose yimikwa uko nyene ni kabaka. ni kuvuga n'iryo zina Farawo, hari abantu bazavuga ngo Farawo bakumva umenga ni umugabo umwe. oya, n'abami benshi bagenda bakurakuranwa, ni kuvuga umuntu wese yaba umwami muri icyo gihe cyo muri Egiputa yitwa Farawo. so warinda ugera kuri urwo rugero rwo kwimikwa k'umufarawo ari uko waba ukoresha ubushobozi bw'umwijima bukomeye cyane kandi bwo ku rwego rwo hejuru, ukoresha n'ubukonikoni, kubera ko tekinoloji ishoboka yose yahereye muri Egypt. ubumenyi na tekinoloji nyinshi ishoboka byose byahereye muri Egiputa. ni kuvuga byose bakoresha ubumenyi bukomeye bw'ubushobozi bw'umwijima kugera ku rugero rero, kandi avuze ku isi yose, apana muri Afurika gusa, ku isi yose. Imana idufashe cyane rwose. so imagine, wibaze, I mean in Africa, wibaze Farawo kumenya ko ibyago byaje ari kubera ko yatwaye uburenganzira bw'umuntu w'Imana. rero ngo kubera iki utambwiye ko ari umugore wawe, gushikaho Imana irinda kumpana uko kose. Imana yo mu ijuru ihagurutse ikintu gituma abantu bavuga ngo Imana niyo ibikoze, kandi niyo ibikoze, Imana niyo ibikoze,
ibikoze. Muri famiye yawe bimenyekane ko Imana yawe ari ibikoze. Umugabo wawe bimenye ko Imana ari ibikoze. Umugore wawe bimenye ko Imana ari ibikoze. Abavukanyi babimenye ko Imana ari ibikoze. Abo mu bana babimenye ko ari Imana yabikoze. Mu gihugu bamenye ko Imana yabikoze. Imana yo mwijuru ihaguruke, abantu bibacange bavuge ngo ni Imana yakoze kiriya gikorwa. God himself. Haguruke ndabwira akantu karyoshe tugiye gusenga. No Abraham aheribwa cyangwa se ahabwa indishyi z'akababaro k'ibyo yari yanyazwe. Imana yo mu ijuru itume bakuriha indishyi z'akababaro. Iminsi wamaze watakaje, iminsi watakaje wicaye utari kurakora akazi, Imana iguhereza akazi kakurishirira ko n'indishyi y'akababaro. Misi maze utari kuradandaza, Imana iguhereza akazi kagushira ko n'indishyi y'akababaro. Imisi wamaze urugo rwawe ruboshwe, Imana yugura urugo rwawe ishire ko n'indishyi y'akababaro y'umunezero mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Imisi warize, Imana ishire ko indishyi y'akababaro yo kuronka, hanyuma ishire ko n'indishyi y'akababaro yo kunezerwa mu izina rya Yesu. Bivanye n'ukuntu bawaribwe, n'ukuntu warazuragizwe, n'ukuntu warababajwe, n'ukuntu warabaye traumatized, bavuga ngo uyu muntu reka tumurengereze ko indishyi y'akababaro y'ibintu byiwe. Hari abantu Imana igiye guhereza indishyi y'akababaro hano mu izina rya Yesu. Imana iguhereza abagenzi beza baruta abari barakubabaje inshuro igihumbi. Apaya rede brajantosheza. Abizera Imana bari he batere haleluya. Imana iguhereza akazi keza inshuro 100 gasumba ko wahoramo mu izina rya Yesu. Umuryango wasuzuguriwemwo, Imana ikubahishirizemwo. Inzu wasuzuguriwemwo, Imana ikubahishirizemwo. Famiye wasuzuguriwemwo, Imana ikubahishirizemwo. Kandi niko ndavugishwa n'ukuri kose abizera bari batere haleluya. Umugabo yagusuzuguye, Imana iguhereza indishyi y'akababaro y'igikundiro kirenze kuri we. Rafapazi nabwiye ngo Imana igiye gutanga indishyi y'akababaro. Nimba warabayeho jete cyane, waranzwe cyane n'abahungu, Imana ihagurutsa abahungu ku buryo usuvuga ngo n'uyu canke n'uyu. Imana ibishatse, yes, Imana ishire indishyi y'akababaro. Uje mu masengesho usenge ugene Imana ndongora ku muntu w'ukuri. Imana ishire indishyi y'akababaro. Hari washinze naye yaramaze iminsi adakora, ubuzi butatu bwose bwururukiye rimwe, arinda kuja gusaba ubufasha bw'amasengesho kugira ngo amenye akazi keza yotumberamwo. Ariko Imana ishire mbute yaje indishyi y'akababaro kimanye n'ibihe birebire wababashwe. Ariko nta muntu yotera haleluya, nta muntu yotera haleluya nini. Sacred is antaya. Hari abantu Imana ije guhanagura amarira. Wa musore we, abakobwa baragusuzuguye igihe kirekire, Imana igiye kugushiraho indishyi y'akababaro. Iguhereza igituma bakurondera, iguhereza igituma bakurondera, baze bavuge ni tulia kwanza kidogo hapo, mie niko na nguvu za Mungu na mbaraga na mafaranga. Imana tufashe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Nigeze kubabwira ko igihe kimwe nigeze kuja kuresha umukobwa ndambwira ko namukunze, acara ko minduru mu bantu aravuga ngo wahuye nigeragezwa kubona ari jewe namukunze.
ndamaramara ndavuga ndihanye sinzosubira kubwira umuntu ko ndamukunda ndabiheba. Imana idufashe cyane, Imana idutabare cyane gose, Imana idufashe. Haleluya. Ariko ndazi Imana izoshiraho idishi y'akababaro mu izina rya Yesu. Haleluya. Nawe wasuzuguye vyagutosha, Imana igushireho idishi y'akababaro. Imana iguhereza ivyawe, igukomoreza ivyawe, yongera igushireho n'idishi y'akababaro. Nta muntu yokomera Imana amashi. Amajwi yabo atashikiye. Sinibiga bitanu gusa bituma Imana idakora. Nibihe no kwibwa no kunyagwa na Satani bishobora gutuma wumva umenga Imana iri hafi yawe. Ndiko ndavugana n'umuntu yateye akagonga Imana kandi agatera akagonga Imana mu buryo bw'ibanga. Mu buryo bw'ibanga, in a secret way. God, warampevye ntago nkunda. Yobu nkunda ntibyari kugenda uko nuko. No, ntabwo ari umwanya wo kwidogera Imana, ni umwanya wo guhaguruka ukagwanira uburenganzira bwawe, ugasenga. Bivuga ngo mugwanye wa mugwanizi n'abazobahunga. Seek for the glory of the Lord. Ntabwo ari umwanya wo kwidogera Imana, ntabwo ari umwanya wo kuja mu cumba ngo urire usuka amarira. Uzokwinjirayo urire ibiseru biza umene ku mutwe, usohoke nta na kimwe gikoretse. Ariko nifata umwanya wo gusenga, musenga udasiba. Play without ceasing. Play always. Eka gufata umwanya wo kwidogera Imana. Mana wamevye wantaye, ntago nkunda, ntago nyibuka, ntago mbona, raba abandi raba bariya. Kwidogera Imana, kwidodogera Imana. Kubaza ibibazo kwayo ku Mana nta na kimwe byigeze bikora. Yo yamwishurana n'Imana. Uzuze muri yo. Igumi mwishura. Bivuga ngo kugeza igihe Yobu ahinduye isengesho ryiwe. Bivuga ngo kugeza igihe Yobu yahariye n'Imana, yidogeye Imana, yatutse Imana, yashwana n'Imana, yagize agahinda. Bivuga ngo kugeza igihe Yobu ahinduye iki? Isengesho ryiwe. He changed his prayer. Ni kuvuga yahinduye isengesho naryo nyine yari karasenga. So your tears are not going to do anything. Amarira yawe ntategeye gukora. Nico gituma no gukura umutima wawe ku Mana icyaha. Nimba hari umuntu yacitse intege akadende mu kigo kandi Satani yaramunyaze ubutunzi bwiwe, akamunyaga uburenganzira, akamunyagana n'umugabane wiwe, cyo gufinda gusabira imbabazi ku Mana, hanyuma dusenge kugira ngo tugaruze. Dusenge tugaruze.
uku kwezi n'indwi n'uyu mwaka ndumva ko hari abantu bazohera Imana yabagaruriye uburenganzira n'imigabane yabo myinshi cyane. Hari abantu binjira mu cyumba kiyugarana akarira gasohoka mu maso yabyimbye, ntiyasenze ntiyagwanye intambara. Reka ndakubwiye, iyo uri kurasuka amarira y'agahinda kuri Satani biramunezera, bifata nka juice yo kunywa ji akanywa akanezererwa. Biramunezera Satani uri kurarira amarira y'agahinda avuye ku mitego n'umubabaro n'agahinda aba yaguteje. Biramunezera cyane, biramunezera cyane. Ntugatumire Satani anezererwa kubw'agahinda n'umubabaro w'umutima. Play always. Niba hari uwacitse intege ngaho cyangwa yakoze icyaha, ndabisubiyemo umwanya utari muto, kubera ko numvise mwemwe Imana aguma nyimeza ko hariho abantu bakomeretse mu mutima, banyazwe imigabane yabo, batwawe uburenganzira bwabo n'amasezerano yabo kugeza ku rugezo gusenga batakibishoboye. N'abandi bari bageze ku rugero rwo gufata ingingo yo kudasubira mu nzu y'Imana no gusenga. Abandi bageze ku rugero kwanza ngo mamanze sabira imbabazi uyu muntu mbere ko sengera abantu bose muri rusange. Ngo mamanze sabira imbabazi umuntu yari yaravuze ni jewe ndahebye gusenga kubera ibihe yarimo yito, kuko ndumva Imana ikiranyemeza ari ngaha. Aranga ni ndahebye gusenga, Imana nayisenze igihe kirekire ntakiri kirakora. Asengera ibintu nayisenze igihe kirekire ntakiri kirakora. Mbere yuko nsabira abantu imbabazi muri rusange n'abakoze ibindi byaha bitandukanye, ndagomba manze sabira imbabazi umuntu wese yageze ku rugero rwo kubabazwa kubw'imyambi Satani yacumise mu mitima yiwe y'ibihe bibabaje, yo kumunyaga amahoro, kumunyaga igikundiro, kumunyaga uburenganzira, kumunyaga ubutunzi. Havuga ni Imana, ni gute wovuga ko ndagusenga kandi ndakurondera kenshi ariko ibi byose bikambako? Akumva ko yoheba gusenga. Aho uri haguruka ndagusengera.